Wewe ende. Bye Sammy, bye. Bye maze. Maze, moi merci beaucoup. Bye bye. Unaenda kuisha yeye pole pole. Jende bana basikuache. This is Mr. Sammy. Mr. Sammy comedian. Mr. Sammy yo bren. Unasemaje? Safi. Umezeneza hivi. Mimi nimwambia wanakuja mapema. Washa mikrofoni Sammy. Wewe mko wapi? Mnashimama wapi? Tuzi nkabona uduki turanguye. Rero ikintu cya mbere nza kujya kuraba nukuja muri toilette ndabe yuko indege igira force boutique. Igira bita force boutique. Force boutique. Force boutique. So rero kuvuga ngo cyo n'ikintu cya mbere nza kuraba kandi ze kuraba ko nza kuraba muhira ndahabone. Yani kuvuga ngo nicyo kintu cya mbere kiza kunezereza cyane. Ni ubwa mbere ngomba kurira indege. So ubwa mbere naje ngaha naje muri content ndabesha abantu ko nuri indege. Mugabo today man na tike ndabayibaonesha jua rundi abaminiagi. Na tike nibaonesha jua bemera bibonera ngatoma. Mu Buganda baje ndabizi narinda bizi. Ginga passport. Fiete. Ndakurira indege zine. Yamvyo ine jufike Uganda. Okay. Monsieur. Nurira umviriza bifanya n'ukuntu wakatishije. Okay nukuvuga ngo ino ndege ukuntu je nakatishije biravana n'ukuntu wumvikanye. Nzakurira Ethiopia wairezi. Ethiopia rero ishikana muri Ethiopia. Iki depot. Chemara isaha imwe ndi muri Ethiopia. Ikizungurukije muri Zambia. Ikimara isaha imwe muri Zambia. Ikiza no mu Rwanda. Hamishinshikana rero mu Buganda. Izo zote amvyo ndadoda bandugu. Yo. Kabisa. Bakunzi bakoresha umwe media Mr. Sammy Gapari Mr. Sammy aho ari ukibuga c'indege ca Bujumbura citiremera cyo ndadaye akabagiye mu gihugu c'u Buganda ajanye n'ibikorwa uko biri kose mini suta mini chawa sasa Sammy mambo vipi uko fresh safi bro akashaka sio kangu akashaka kuzeka sio kangu ni kama microphone vipi sasa Sammy uko fresh lakini niko fresh kuva ngano mu kibugo no mu gihugu cy'u Buganda ujanywe n'ibikorwa cyangwa kwinjoyinga gateguruzo cyugaruka so nukuvuga ngo hari umuntu nabwiye ko mu Burundi ari icyayi mu Burundi ko ari hano hambere hari icyayi kijoshe kuruta ahandi arabihakana cyambwira ati uzoze muhira umviriza icyayi cyo muhiri wawe nukuvuga kandi nibikorwa nivyo bintwayeyo ni filme Kirezi bamaze kuyibona cyambwira ati urashobora kuzozino kugira dukorane nukuvuga ngo naenda kufanya kazi ngiye guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi. Sammy umaze imyaka itari mike muri no game ya filme mu Burundi aho waje nko watangwe nk'umukomedie urabikita gatoyi ufatisha cinema ziri serious aho wanditse amaseri menshi wafashije n'ugwaruka gwinshi wakoze n'amafilme menshi yagiye akundwa cyane aho wafashe nk'amaseri uno munsi rero urafashe indege uragiye iki kintu wakibona mu myaka nga ugitangura gukora aka kazi kawe wabibona ko bizobe nyuma nk'imyaka ingahe muri we so nukuvuga je ngitangura narinzi ko bitazona kunda ko bitazona shoboka ko shobora ko nshobora gukurira indege kuko twabitangiye kubikina nk'ibintu bisanzwe dutangura kubikina tujoyinge uno munsi ngoma nurira indege sukwiyemera ni ijyambere kuva mva mu nda ya mamanje ngomba kurira indege kandi burya ari n'ikintu cya mbere navuze ko negerezwa kuraba igiki atari bana ikintu cya mbere navuze mona niyumvira kuko ari je mba ndiko ndagenda nkabona utuzi nkabona uduki turanguye rero ikintu cya mbere nza kujya kuraba nukuja muri toilette ndabe yuko indege igira force boutique igira bita force boutique force boutique so rero kuvuga ngo cyo n'ikintu cya mbere nza kuraba kandi ze kuraba ko nza kuraba muhira ndahabone nukuvuga ngo nicyo kintu cya mbere kiza kunezereza cyane ni ubwa mbere ngomba kurira indege so ubwa mbere naje ngaha naje muri content ndabesha abantu ko nuri indege mugabo today man na tike ndabayibaonesha jua rundi abaminiagi na tike nibaonesha bemera bibonera ngatoma mu Buganda baje ndabizi narinda bizi ginga passport Fiete
nzakurira indege zine Avion ine jufike Uganda. Okay. Monsieur. Nurira umviriza bibafanya n'ukuntu uba wakatishije. Okay, nukuvuga ngo ino ndege ukuntu je nakatishije biravana n'ukuntu uba wumvikanye. Nzakurira Ethiopia wairezi. Ethiopia rero ishikana muri Ethiopia. Iki depot. Chemara yo isaha imwe ndi muri Ethiopia. Ikizunguruka ije muri Zambia. Ikimara isaha imwe muri Zambia. Ikiza no mu Rwanda. Hamishishikana rero mu Buganda. Hivyo zote avion ndadoda wandugu. Kabisa Sammy, uru rugendo rwawe ndabona n'ubyishimo bidasanzwe. Cyana tunafurahi. N'abakinyi ba filme ndubu z'u Burundi bariko barabona neza yuko vyose bishoboka. Ko Sammy ngura bitanguye abona umengo n'ugufyina, abona umengo n'ukuryohera abantu gusa ni kuchekesha watu. Uno musabona neza yuko akwiye kuronka ifaranga, akaronka deal akurira indege. Sammy, nikiye kintu ushobora kubwira nk'abakinyi bo muri iki gihe bobo bashobora kuba baramaze kuvuga ati twe turi ku rundi rwego bo mu Burundi bo mu Burundi mukinyari ni ku rundi rwego ari mu Burundi ya nabaho ndisiri man ndisiri du impamvu utimufati nta mukinyari ku rundi rwego ngaha mu Burundi uvuze urumva wavuze ngo ari ku rundi rwego ubwo rundi rwego isinema yiwiwe umurundi wese akoranga filme ziwe zica kuri RTNB none nabandi bashasha bako barakina baca kuri zica kuri RTNB baronka dika bakaronka 50k nabandi bakaronka 50k okay bisigura yuko rero nta muntu ari hejuru yundi ahubwo twese turacyari umuntu azoja hejuru umuntu azokina filme yiwiwe akakinira mu Burundi igaca kuri Netflix uyu azoba ari hejuru y'abandi Nova wogiye kubishira he kugira ngo nawe uvuge ati mbo wa mbere agiye ku rundi rwego kurumva ko nawe urabipinga nukuvuga ngo ni jemba yo mu Burundi wa mbere ngomba kuja gukinira isinema hanze y'igihugu tuvuga icongereza muvuga icongereza nyereka umurundi aba mu Burundi anatumikia jasho yake anakula jasho yake kuna watu sisi tunapandishwa na avion na jasho yetu nta muntu ari nyuma yatu ngo sheri shushu jasho yangu hakuna diaspora jasho yangu unaweza tena jasho Tinuko singo mwaka mzima bro umeona mshuti kuanzia chini mpaka juu si twana takamata yeseru sijana si twana emani nini nani unajamaa amaze sisi Sammy uwo kumva ukunge nuri kuravuga n'ivyishimo yova yibaza ati zini zire blague werekanye passport na carte jaune ni carte jaune carte nini aroga carte jaune ni mari carte jaune aka kaboro kandi swe konde soma Harerimana Samuel soma shobo nyingi international ya tirograma system amani haro abantu bashwa kuona kuri indege ni ibintu bisanzwe mugabo peti unaya ndoto nakora kimanyiko nazo ariko Sammy biravuga yuko ari ryo ryambere mufashe rutemekere ravuga yego ni ryambere baze neza yuko ni Mr Sammy yubabuze kugira akinishe abandi bakina amareresi mu bihugu byo hanze mbega ni Sammy ubaza yuko yubabuze ubwo buri kuvuga ati reka ngire collabo cyambere ndugura inzira buryo ikintu cyambere cy'amakigorana ni mwanzo njo nakwa mgumu mugabo bundugura inzira kandi nderekanye baba peti bakora bakikorera kwijasho yiwabo batari badafise famille zo hanze batarinze kunani kubaba batarinze kutegemea aba diaspora minjo niko mtu mwenyewe sitegemea diaspora najitegemea na Mungu wangu napanda roho mvio mu bintu nabonye hano nagerageje kuraba umuntu akunda kwirabira utuntu kimya mu bantu baguherekeje umuntu bari bizeye ko yari kuza gufata nimero ya mbere ari kanyana nabonye nzamubona nga wayi haje jirani mwema gusa jirani ivyo bitangiye na mama muganga jirani mwema ntitubizi je mama wiwe nashise n'impunzi mufisi ugira urugendo rwiza thank you nagusabiye imigisha ku Mana amen je navuye muhira nsenze nukuri inka kandi kabazo Sammy ni urasutse hanze ikibazo kanyatari ngaha so reka ndachishure yani majambo nukuvuga ngo yararonse kiraka cyo gukora uno munsi bari bafite shooting bariko barashootinga baronse kiraka okay hama jewe iconzi gusa nuko turakundana okay turakundana turakorana kubaringa kubataringa ikintu cyambere kwanza mie kwanza na tena siku mimi nimezaliwa tukuzaliwa na kanyana mtumbo moya hatukuzaliwa mimi na kanyana mtumbo moya hapa na mama yangu aliyenizaka ninyonyesha mama alibakia nyumbani mama kanibarikia sasa kuna ananiambia kanyana joni no kuniuliza mama yangu ama watoto yangu unaniuliza kanyana au ex wako ama ex wangu jirani wema Yesu joni baza utemikirere yasohotse uragiye mu gihugu kibanyi cha Uganda kuko ni filme ya mbere igiye kuba ndu Murundi ngiye gukora filme y'icyongereza so nukuvuga kandi ni jewe ngiye gukora
pesa zangu mimi ndio naenda kufanya kurabo. Abaguhamagaje n'abaganda basanzwe bari hari canke n'abarundi basanzwe bari bavuze ati reka tuzana umurundi mugenzi wacu aze dufashanye. So nukuvuga ni filme izokoramwo abantu bose wo muri East Africa community. Rero bace baraba muri nani mu Burundi baca bavuga ati ujya mutipe turabona ukuntu ashobora gukora ngira ubwo buntu. Kuvuga ngo ndazi gukina kuruta abandi apana ahubwo gusa n'ubuntu nagiriwe. Baca mbwira ati man urafise passport ndavuga ati passport ndayifise. Baca mbwira ati baca bandikira kira kintu cyose man. Kandi nzobaha n'amafoto apana bire bingine tunaenda tunayo unapicha mapicha ata foto nta cabaye. Ego Mr. Sammy umisi yahera twarabonye neza yuko imbuga ziyo cyangwa aba promoters bagi batandukanye aho bapostinze bavuga ati ni passport ya Mr. Sammy yo ishoboye kuzimya. Ariko right now turabona neza yuko Imana irabikoze aruriye utikireragiye mu gihugu kibanyi ca Uganda. Tubaze neza yuko ni nzanzira z'abastari bacu kuvuga ati bati bayushe entertainment cyangwa bagire showbiz. Man urazi ngaho uriko bavuga vya showbiz arona baza kwiyumvira ko ngize showbiz. Yuko nze kwirira ifoto gusa kuko ntagiye. Ikintu ca mbere rero urabona kandi n'abantu bariko barinjira mugabo baraza kurundindira indege niyo gindo mustara atarajamwe. Oya indege niyo hasangiye. Mani oya umustara atarajamwe mani. Some na iroga. So nukuvuga myandi majambo passport yanje yari yatakaye. Badoye mugabo bivanye ni nakujya kuno nace ndagira publicité barayitoye baranzanya. Kuko passport nubwo ugitora wowe ntushobora kugikoresha. Oya ni cy'umuntu umwe gusa. Imana yaramfashije narayitoye. Kandi sinosubira kuja hajya hano. Hari he yari ahantu hamwe ahantu mura numva bahita ngo kwa shetani. Kuma pepe. Kandi merci beaucoup Brenda Kajara Sisi abaje kumerekeza mu vy'ukuri Imana ibamezagire cyane namwe bwabamenyesha makuru. Mungu abariki sana kuvuga ngo Imana iruguruye hari ikintu kigorana kugurura. Mungu anafungua saha gusa ahubwo mumzoru. Mtakoma kanishindikiza sana. Kwa sababu niko na vision ya kucheza USA. Yes, I have some vision kucheza USA. Tena tuko tunaongea kuna kitu kidogo tu kinakosekana. Mtaona sinema tunacheza tunafika. Sammy aonyene wavuze kujya ukina sinema mu rurimi rw'icyongereza. Mu majambo kunze kuvuga nasikiyaga ndanika Kingereza kami Sammy yoba yaratagugira formation canke hari azogira indi formation kugira ntihazogira ibintu byo kudidinganya kuri ugo rurimi. Ego ni nayo nzira nariko ndazamo ego. Ndabivuge mu cyongereza. Okay, I'm going to Uganda. I'm going to Uganda to play some film. Because I'm actor. I am actor. Yes, I'm going there to Uganda to visit. That is my first time to go to take some plane. Some plane. That is, I know that. I know English. I know to speak English. Okay. If you have some question, can you ask me in English? I answer you. Muri mwebwe umuntu wese yo wazi cyongereza ambaze mu cyongereza ndamushira mu cyongereza. I know English. Another thing you can know abantu bazi ibintu vya filme meze gute? Filme barakwandikira. Filme bashobora kukwandikira ugasubira mu majambo. Kintu ca mbere ho naraciye ku ntebe y'ishuri ni kuvuga ngo banyandikiye ati vuga to push. Nikizonanira kuvuga to push. Bamvuga ati act. Sinzonanirwa kuvuga act. Ndiko nasenga Imana mu ndege nze kugenda n'abakobwa beza. Sammy erega watubwiye yuko ni kichwa chako we mwenyewe. Toto moya uhagurutse nta vya Rukundo TV hakuna vya huko hakuna vya diaspora hakuna vya kuolewa vya kaolewa ni Sammy jasho lake. Atari banga Sammy iyo bijara imaranye igihe kingana iki muriwe atari banga Sammy uburyo yabukuye hehe neza kuvuga ati je nduriye ndagiye gukora ibikorwa. Ikintu ca mbere uburyo nabukuye hahandi nyene mona ndabukura kuri YouTube. Niyo mpamvu tubatubwira abantu mugire subscribe mugire j'aime nihajya nyene kuri YouTube ukirinda ibintu bimwe. Aro abantu bacwita ngo turabami baba pompora ngo turapomporana sana turakunda abademu no. Umuntu akunda abademu ntashobora gutera imbere. Uriko urumva kuko umuntu akunda pompompo natera imbere. Rero bisigura ngo nitwa duhera ijana nagiye mbika buhoro arashika ndavuga ati uno musiro harageze. Bari ati pamaze kumbwira ati urashobora kuza dukorane ndavuga ati yes turashobora. N'abatipe nyabaki sindabatahura neza. Tipe bakora filme ariya bamamagaje. Twabamenyera nko kuri filme yihe utwibutsa ati. Filme bamaze gukora, filme bazikora mu Kiganda nabo nyene niyo bagomba gukora mu Cyongereza kuko ndazi Kiganda we ntacuzi. Oya ariko hariyo nk'izina ryabo tuvuga ati basi nk'ubu turazi mu Buganda ngo Fik Fameka tunajua kama ni bare basheba nabo bakiye b'amafilme turashobora kuvuga ati nimiburi wibutsa kawoca wibuka yuko abantu canke nabone baracari nzoba harinki Ega Sammy
gatoyi malove gatoyi ico kintu cy'uburyo YouTube twese turayikoresha je ndafise YouTube no YouTube yanje ndazi uburyo inziza kandi ndazi uburyo nkozemwo amafaranga ni inziza Sami nawe akabatubwiye ati ni ya YouTube nyenda babwira ati kora subscribe Sami afise abana Sami apanze inzu Sami ari abakinya ariha muri Mr Sami official bakina muri Mr Sami tugiye gufata ama dépenses ya Sami yose tugafata nicinjira muri YouTube kuko turazi amafaranga ya YouTube vyanka vyakunda turabizi neza yuko vraiment atari capable yo kukumarira amabezo yawe ku buryo akuriza Sami ubwo niho buri kuraho vy'abantu besha abantu ati ni YouTube kandi hari izindi nzira gasami no kuvuga ngo ikibabaje gihari wowe woramenya kuri YouTube yawe amafaranga nivyo YouTube n'abandi turabona amafaranga binziza yinjiza amafaranga menshi mugabo ikintu ugifite inzozi kandi ikintu kama kitu unakipenda par exemple nimba wewe koresha umwanya wakunze iryo koti unaweza tararanjara kintu unaweza koti bisigura ikinaje we rero kuko ino nari mfite vision naremanze njya nabi naremanze ndambara nabi mugabo kugira ngo ndabe yuko intumbero ikintu nifuza yuko ishika Sami watubwiye ati wayukuye mu jashi wawe wayukuye kuri YouTube kugira ngo ufate inzira ugende abantu kandi warahamagawe nivyungu cyambere ikintu cyambere kwanza ikintu cyambere mwomenya intango mwese murabizi ko dushira mu buryo nga mu Burundi ntitubeshane ubwambere urashira mu buryo bwawe so kuvuga gusa hari ukuntu hari uburyo bukiye bampaye na jundi par exemple hotel nzoshikiramo barandihiye barambuking hotel ivyo kujya nzojya aho nyene nibo nyene okay nitike ya ale na generation retour ariko Sami uri nararibonye mu bakinyoma resi don't give up kuvuga iki mu kirundi kudacika intege urashobora no musi kubona ibintu urukurakora bitagendeka neza urashobora kubona ibintu urukurakora baguca intege bakubwira yuko bidakunda bakubwira yuko ari ibintu by'uburofa bakubwira yuko ari ibintu by'abamaraya bakubwira yuko ari ibintu by'abantu batize don't give up uno musi twese twabitangiye batubwira yuko ari ibintu by'uburofa yuko ari ibintu by'abantu batize mugabo ndakubwije ukuri hari abantu bize batarurira indege bro hari abantu batize bashobora gushika hanze bakabura n'abantu babakira mugabo today uno musi je ndashobora kuza kwakirwa nk'umwami ndashobora kwakirwa n'amashugwe mu Uganda aho ngiye abarundi bariyo bashobora kumona Mr Sami welcome nini Kumuyani majambo rero kudacika intege mu kazi kandi no kugira vision y'ikintu kumenya wo aho uri kuragenda ukareka ibyo abantu bavuga abantu bashobora kukuvuga ukutari mugabo wowe kuko hari kintu uzi yuko wimirije Sami itandukanye nino mvanzi Sami uzomara ikiringo kingana iki mu gihugu cy'Ubuganda nitamaliza sinchakawia ntabwo nzoteba cyane nzomara umwanya mutoya cyane nzomara ndashobora kumarayo igihe gito gusa reka mvuga uko nzomara igihe gito oya tugereranye sohoka sasa ndazenza ko bisamirwa muri shooting diland ni wana poster umunsi umwe mu isomene ni uposter biho byahora bisohoka bizogenda gute budahari ese biragiye guhagarara canke bizoba bimeze gute so nibigiye guhagarara ahubwo bigiye gute ahubwo bizobandanya kuko hari ikintu bita private twarabishoboye kubishaka ko private bikorwa byacu ahubwo nyene tugiye ari kugira ngo nabandi ahubwo babibone tugiye guteza imbere igihugu make tuna pushing yetu kugira abaganda babona ati Burundi burazi gukina ijambo wosigira abakinyi baguherekeje ndetse usanzwe bakuyoboka uno munsi icyo bariri icambere kwanza no kubona ni kubereka yuko bishoboka kuko kuva nakira nababwira tugitangurana ati ejo ni heza okay narabwira ati ejo ni heza bakavuga ati kuko ubu ndababwiye yuko barashobora kuzoja gukinana na Jackie Chan cyangwa ukijanana na Jetri barashobora kuvyema ko barona ati kumbe ya filme birashobora kuturiza indege nabo ejo uno musi nje ntanguye je ndagenga mu Buganda mugabo bo barashobora no kugenda kure y'igihugu kure cyane imbere n'ahantu ntazije ariko Sami nicaye ikintu mva usaba abarundi bari mu gihugu kibaye ca Uganda nkuko kubira ati bazumutwakirira umuntu wacu neza nkuko basi ari kuri hit cyangwa ari karakura neza ikintu cyambere abarundi no babwira ariya barazi Kiganda je ntacyo nzi muganda zicongereza cyane gose ikinyene cha good morning good afternoon ndakizi rero niyo mpamvu ndababwira abarundi mu byukuri dukundane nikisikia kiu cha maji banioneshe bana aya mazi uyaguze aya mazi araryoshe ya ntaryoshe ngiye mukabare bambwira ati izinjya ziraryoshe ntiziryoshe aho uzobutakaje amafaranga yawe cyangwa aho uzoboyafite aho uzobugize Mr Sami turagushimira cyane urugendo rwiza thank you so much miri njo tufanya mbio